Apotre ari ikintu mumaze kubona naraje muri yari 10e anniversaire 12e 11 warahezagira abapasiteri turaruha urahezagira abadiakoni yari ubwa mbere mbonye urusengero rushoboye guhezagira abapasiteri benshi kandi nkabona urumujene none ko ngaho Bujumbura twese tuzinanye haleluya twese dutinya gushira abapasiteri baza kudu iruhande yacu ko tubaze yuko kesho ni kesho batakupiga chini nijo numvise ngo biharawe umva ngo umva usamaye gatonya ngo ukavoyaje nk'amezi abiri gusanga bahinduye na order na stati bayihinduye hafi n'izina na address bayi tuko turatera ingumuga n'ibintu byakoze ngaha byabaye none gute wowe utagize ubwo tutagira ubwoba niyihe strategy ni gute ubikora gute? Murakoze cyane. Ubwa mbere na mbere yo turavye itegeko ry'umwami the Great Commission ya Kristo Yesu yadusigiye urabona ko arafise program ubwami bwiwe yuko ubwami bwiwe bwaguka mugabo kaguka mu kugwiza apana gusa abakijijwe ariko abacitse abigishwa bukuri ba Kristo Yesu. Yavuze ati nimugende muhindure amahanga yose kuba abigishwa banje. Bwiye kuraba ubuzima bw'umwigishwa ni buba bufise isano bugaragaza igicapo c'umwigisha wiwe. Rero muri uko kwigwiza muri programme y'umugambi bw'Imana yo kwigwiza nzi neza nakekeranya yuko ivy'Imana yampaye jewe nyene sinkwiriye mwishengero nkuko turiko turabivuga muri no conference canke kuba c'Imana gifise structure y'umubiri w'umuntu. Umuntu ntagizwe n'urugingo rumwe agizwe n'ingingo nyinshi kandi ugiye kuraba nta musi n'umwe amaso aragumukana amatwi ngagumukana amaboko canke amaguru nta musi n'umwe umutwe uravuga ati mwese ndabaruta kuko izusi na niryo ca rivuga ngo hamwe nova ko nawe uca ubigenza gute. Urabona ko harimo ikintu ca complementarité aho kimwe cubahiriza ikindi gutyo. Rero nuvuga je nk'umurongozi ntabwo bamfise bwo kugwiza cyangwa bwo kwigwiza mu bana. Hanyuma uwonzi ko vy'ukuri ari umwana uwo ntiyo kwiyumvira kungirira nabi. Yiyumvire kungirira nabi ni Imana yo mugwanya mu gishingo ciwanje. Rero ntabwo bamfise bwo guhezegira pastor igihe mbona ko bikwiriye kandi numvise ko vy'ukuri ari uburongozi buvuye ku Mana kuko abo bariho kugira ngo badufashe nubwo mwamubona mengo ni shengero ri hamwe ariko dufise ibikorwa byinshi kandi vy'ukuri bikeneye abana bukuru umugambi bw'Imana abigishwa bukuri reka mvuge kandi n'abakozi mu murima wa data. Rero kubikora si urazi abagorongozi twakunze kugwara indwara yo kugeneraliza canke gutinya ejo mugabo ubundi baza ko umurongozi vy'ukuri Imana yishimiye kandi nawe yishimiye Imana arafite confiance Imana yabishatse. Dawidi umuhungu we yaramukubise ku budeta mugabo Imana yaramugarukanye kandi ugiye kuraba Dawidi ntiyigeze agumuka canke agirika ariko Imana yari yaranje kungene ishobora gufixa ico kibazo cabaye. Rero mukurusha ikibazo cyo navuze byinshi ntabwo bamfise bwo guhemukirwa. Turamaze guhemukirwa inshuro zitari zikeya twaragwaye hama turakira. Ubucu duhamagarirwa no gukora ico umwami agomba. Ivyoza Imana iro control irazi ko ibintu vyogene ivyo abantu barahinduka abantu ni banini ushaka kuvuga ngo umuntu wamumenye gose ashobora kuba umwizeye muri umwanya mugabo yashika muri position kumbure kanaka agahinduka nibiki mugabo iyo wamwigishije ukamutoza akamenya ivyankenerwa vyose abo umuntu ari mature abazi neza ivyo akwiye gukora n'ivyo atakwiza gukora. Imana bahezegire.